Ego murakoze Apotre Jean Paul mukutwakira mu biro byanyu aho dushaka uno munsi mu tuyagire ndagusabe uramutse abakunzi ba Pam Channel TV. Niteka ntewe de gushobora kuyaga nikina Pam Channel TV. Ariko kandi maze ndamutse abasanzwe bayikurikirana none mwijo canke ari biganiro byikibiraho canke bivanye n'ibiganiro vyakozwe bakagaruka kubiraba bategira ama commentaire bategira ama like. Rero nabya ko Pam Channel ari televiziyo murambona cyane ko ibintu bisa neza. Nakoze je félicite rero kuba nanje mana iteka mukaza kungenderera ndabwira aho bari n'ukuri I love you so much ko ariho abatespectateurs amwe bamwe bari ku marezo atandukanye barabatwandikira bakaturamutsa haba inbox canke ijya no hino. Je rero nari nagoma ntibitega byo kwaramutsa. Merci beaucoup. Yes, merci. Apotre Jean Paul uno munsi kintu tugomba kubabaza abarundi benshi muri kino gihe babazi nk'umurongozi wishira hamwe ry'umupira w'amaguru basketball mu Burundi bakababazi kandi nk'umu Apotre arongo y'ishengero y'umupira w'amaboko n'umupira w'amaboko. Merci beaucoup. Hama ariko hampande y'izo casquette zose abantu bazi bamaze kumenya twebwe Pam Channel TV twabagendeye uno munsi kugira mu duhe tubabazi ibibazo kuzindi aspect z'ubuzima aspect imwe gusa nayo akaba ari y'urutonde urutonde n'intumbe kugira urutonde n'intumbero mu buzima kubwanyu urutonde niki? Murakoze cyane iyo tuvuze urutonde ubanza kwibaza yuko hari ikintu ngomba gikorwe kuko nashaka gutondeka ibintu udafite ugamije kuja ntaho twohera tuvuze ngo ordre des avocats urutonde rugenga uko abavoka bakora canke ordre des médecins imbango na médecin bana barasangiye umwuga basangiye ikintu kanaka cyo kuvura umuntu bugacasha amategeko canke ordre indinganizo z'ukuntu bigenda no mu buzima rero. Iyo muravuze ngo ari ordonné agomba gushaka urutonde abagamije kubyara ikintu kinini cyane afise intumbero agomba gushikako ku buryo rero acashaka kwita ordre indinganizo z'ibintu bimwe bimwe n'ibyaramuka bikorewe ko byose azobyaca ikintu kinini cyane rero ndavyumva. Hama intumbero nayo intumbero ni hangiro mbe ngomba gushika hehe ushaka kuba ari hangiro rihera kakarorero ndashaka kuba ihangiro ryo kubaka inzu nigeze kucaca urutonde ukuntu nzoyubaka kuva ntanguye gushika mpeze mu mwanya kanaka. Kigira kabiri ari ishangiro ridahera nk'akarorero bashaka kwihangira ryo guheza inzara ntuzo kwihejeje ni hangiro rihoraho ibandanye rero nibaza ari uko rero ucushiraho ihangiro mu mugashaka urutonde en ordre mbega no bikora gute no bitunganya gute byogenda gute hanyuma nimba ariwo abantu bakeneye kuzokuzwa indare muri ico gikorwa naho nyine hari ordre ko bizogenda ubuzi uko gutunganwa hirya no hino. Rero muri no bihe biragoye kugira ordre kuko abantu bikoncentra sur la vie publique ubuzima bwo hanze ubwo rero busanga bwatunganijwe buhabwa n'imyanya nk'akarorero abantu bafise amasaha 80 amasaha 8 nayo gukora ku munsi mbere bagacatanga nk'uko umukozi atarenza amasaha 40 ku ndwi bisigura yuko akoze samedi kuva ku amesha kwa gatanu amasaha yahejeje hanyuma mu masaha 80 basiganye amasaha 16 acakuramwo amasaha 8 yo kuryama mbega amasaha 8 naca koriki. Ico gituma abahinga benshi batera imbere batunganya ubuzima bwabo nyene gusa ubuzima bw'akazi kuko ubuzima bw'akazi baheje kubatunganiriza bakubwira amasaha utondera bakubwira ivyo ukora mugo nawe uzokubwira ryaruryamira ryaruvyukira na ryarutunganya wa mwanya wawe wenyene uzoramutsa nde uzosoma igitabo uzoraba WhatsApp uzoraba Pam Channel TV uzoraba iki mbere bizogufasha iki. Rero nico no kwita gikomeye cyane muri iki gihe bita urutonde rero umuntu agwiha agomba kugira intumbero kana hakarorero umuntu akeneye kuba mu basketteur umukinyi wa basketball azokina muri NBA ateza guca urutonde abanye na NBA yigera kugira ngo uje muri NBA uteza kuri umuntu yahejeje universite utize universite ntayo ukinamwe yani maja mu ndinganizo yawe ukora ucubanza guhera muri primaire ukiga unigana kuba mu bambere maze ukanarondera n'uburyo buzogushoboza
kugira ngo mu makoleje yo muri Etats-Unis kugira ngo baze babone yuko ubizi cyane kuja mu ma equipe yo mu bindi bihugu ugakina higanwa kugira ngo uzobe nko muri bare bakubone mu mahiganwa y'ibihugu bakubone amazi bakuronde nibagutora rero ibaze basange udakwije ibisabwa n'amategeko nubwo rutonde n'umuntu yiha afise icagamije gushikako murakoze cyane urakoze namwe Apotre Jean Paul uratubwiye intumbero uratubwiye n'urutonde rero murashobora kurushika ko bishingiye ku ntumbero cy'ihangiro abafise mwebwe no munsi mugeze ku ntambwe yo kurongora ishirahamwe ku rwego rw'igihugu y'umupira w'amaboko basketball mbe hoba hari intumbero canke ziba bihuye kwanza ubwa mbere na mbere n'intumbero yanyu mwari mufise kuva mukide muri cagiye bita ubuyabaga mbe n'uruhe rutonde mwaciye mushiraho hari urutonde mwagendeye ko kugira mugeze aho mugere aho mugeze no munsi bon rero ubwa mbere nuko byari kwarambera cyangwa kwa tworo dukurikirana nuko atamusi nimwe ntizi umurongozi kuva mbayeho shikana masaha ngeze ko nuko atamusi numwe ntize kumurongozi kandi ari umunsi numwe nibona ari umurongozi ibyo urumva ni ibintu bikomeye cyane kuko nibuka mfite imyaka 4-5 gutyo nahagaze kwibarabara ifite kujya byahiye muhira n'ibindi biyoga bihari ndahagarika abandi byati mbe mwamushonje hanyuma bazabona ntwaye abantu bashika nka 20 muhira ndabye ati murashaka kubagaburira ibyo nayo gufungura je mubihe abantu hanyuma bahejeje na ico naciye nkora narabasabye yuko tworirimba ico gihe twanakunda kuririmba and then hari utuntu ko ndakora tundi ndafasha ko tusaba ko tufasha mugabo umva ko kuva nkiri muto sinigeze mbaho ubuzima haco umurongozi naco ni iki ni umuntu ashaka gutunganya neza ikibana c'est l'art de bien gérer la cité ni muri primaire ndi hehe ni muri secondaire nabaye umurongozi muri nabiriya aho nagiye ndaca n'ubu haba mishengero haba muri bya basketball haba entreprise nagiye ndabamwo sinigeze nibona nka murongozi rero sigwa yuko aho ngiye ari ikintu ca mbere ngomba kubona nifuza iterambere rusange iyo niyo ntumbero ya mbere yiwanje ngeze ahantu ni iterambere rusange ico ngwana naco mu buzima bwanje bwa misi yose ni iterambere rusange ngo nanye soma kandi mu gatondo ndaraba ibihugu nka Etats-Unis ibihugu byagiye hamwe yani majambo byatanguye ari igihugu kimwe cyahise president bintumbero bitangura mu 1637 nyuma ndavyibuka neza uno munsi byose ntibyagiriye muri rimwe uyo muntu yavyemeye yagiye ari intumbero progressivement nanje rero mu ntumbero fise nihaye nuko ahantu mbaye ni rusange ba sauvegarde bakoze hama wagiye urabikorera ko gute rero iyo hangiro wihaye iyo terambere rusange mwifuza n'uwo mugiharanira kuva mukiri bato mwabikorera ko gute ni ruhe rutonde aho mwashize mu buzima murakoze cyane ubwa mbere manzura y'Imana iri mu ijuru hariho miliyaridi zirenga 7 z'abantu bose bashaka kuyisaba bayisenga maze umwe ugasanga icasabye kigwanya icundi yasabye ugasanga bose ibiza gufata ingingo icambere rero jewe no kwita amaranga mutima yiwanje ikintu bitari rigueur ubango tuko turakorana sinza gukora ibintu ngo ni kubera muhira bankeneye je dois décider en anglais ni faransa sans faire référence à mes préoccupations personnelles umva rigueur igukura kubanza bangu urumva unayifise kuja gusangira na banaka igihe inyungu z'abandi zohungabana gusangira kuri aka gace gufasha inyungu rusange byo byiza ubihagaritse maze ukagira rigueur de iyo tuko turakorana ugacereza ibintu jembo numengo ntivyumvikana nkaje ndakijijwe umunsi umwe bigeze kubwira Yesu Kristo ati reka tuje guhamba bacu bapfuye ambye ati reka bapfuye bahamba bapfuye si serious umva nakazi turiko we have to achieve it turiko turajana tuko turakorana hanyuma batangiye kwega ibirenge abigishwa biba barababwira ati none namwe murashaka kwigira mwahindi intumbero none mwarimu ya rero ibintu bigora nibaza nasanga byateye ikibazo muri twa turimo ni kuja mu kintu ukagishyira amaboko yawe Bible iri clair ivuga ngo ico ukuboko kwawe kwerekeje gukora ugikorana inkomezi apana gukora ureja ibintu byatambuka zino abantu nyene c'est ça nibaza ko ari ico novuga rigueur de
ni information ndarondera kivuga ngo nimba hari ibintu ngoma je gukora ndemera ko ataje jenyene si ibyumviro byiza kuri ibyo ndasoma ibitabo ndahamagana n'abandi nababaza ibintu bibona gute kuko agasozi kinahanurwa gasharaga babona kandi bavuze kandi hariho amateori amaekole mbega abandi bo bavyumvira gute kugira ngo manze ngirira synthèse ntava sanga ibyo bintu ndiko ndakora ari jenyene nihenze naho nyene ndi inspiration la Bible uko Paulo amaze gukora pendant 15 ans yagiye kurondera Petero kugira ngo ntazava sanga Elokius amubwira teori yizera umarimo bita kurondera kuja kurondera kabisa mu buryo bukomeye ukagira ama research kumbura gucukumbura icya gatatu ndarondera bakambwe sinama ndi mu ngabo bantungana oya ndagerageza kurondera abandi banyitangiye imbere kugira ngo ndabera manière nabo bariko barakora kugira ngo bigende neza icanyuma nuko wisango nagenda mu ntateguye cyangwa bidahwanye n'intumbero ziyo ndiko ndaje nimba ngiye mu kintu kanaka nuko mbona inyungu kinzanira mu ndinganizo yiyonje sanza takihari ndashaka kwihangana nibuka mu myaka namaze ngaye Bujumbura nje kwiga ku ishuri narengeje imyaka 6 natashe muhira yego kandi narakumbura kubera ko ivyo niko naje gukora ngaha sinabwa bishikeko kandi yo nayo kugenda nayo ntahanye muhira yari kwa byiza mbanje kuba ngaha nkitegura haheze amashuri nagenda nahari yanzu basabye itiki uravyumva nawe n'ibindi bitandukanye kuko intumbero ni ikintu gikomeye cyane ibaze nk'umusirikare ariko aracungira umutekano w'igihugu hanyuma agaca kumbura muhira agaca shiga frontiere cyangwa acungereye honyene kubera inkumbu bagaca bonone poste agata poste bisigura ko bivana intumbero ni ikintu gikomeye cyane ibanza no kubana no kumenya icuri mbega jewe ndinde ibaze nk'umu athlete avyuka saa 3 z'umurango ubikunda bavyuka hakiri kare kugira ngo babanze birukanga abandi batabona rero nibaza ko intumbero ni ikintu gikomeye cyane gisumba byose rero nivyo nibaza banagendeye ko mishure ibiki mu bantu ego hanyuma nibagiye akantu kamwe nuko wanje atamuntu muto canke mukuru ahari oyaye ahubwo abantu bivana ivyo bakeneye tegeza kubanza kumenya ujya muntu muto kidakeneye kingana kijya munini yakeneye ntabwo no kubanza kurondera mbega uyo muntu no mutunganiriza gute bivanye n'ibyo ashaka nta muntu mutahari nta mwana hari buryo umwana akeneye gufungura muga mu vyumviro vyiwe ibererera muhaza mugo n'ujya afunguye inyama yagiye konda bijye mu mabererera rero sigura ko ngerageje gutunganya neza abo bantu bose bashaka gukora bashaka kubana nabo muga nibace baza kuntwara umwanya hanyuma nibaza ko ari ibyo sinzi ko nabyishuye neza murakoze cyane ikintu tuca dushaka kumenya n'iryari mwatahuye uko kuri nibaza ko nagerageje kubitakura neza mu 2004 mu 2004 maze kwakira umwami mukiza na muri boîte the boîte mejeje kujya amafaranga yose nari fisi siganye amafaranga amajana 500 francs kandi ndabwiza gusubira ruguru Karusi mvuye Gitega mu batwe twaje amashure ibiki amafaranga akungiye gutaha bategeka ko wasohotse bayahejeje and then niho umwami aranyereka arambwira kumva kuvuga ubutumwa bwiza no kwigisha abantu gukoresha amaboko so qui a fait que rero aho ico gihe ncangwa kwitaho bimwe mutari gusoma yari Bible nasonye mu migani bavuga ngo wamunebyewe kanguka ucubwenge wigire ku kimonyo kigiye umushefu nta mushefu kigira oyaye kandi gifite intege nke umugabo kiramenya kurondera indya zacu mu panda urushana niho indya ziba zihari ya panda la saison pluvieuse mu kaziga n'indya zacu panda igihe bitari muci niko bavuga ati mugabo rero abantu benshi sont désordonnés à tel point que baronse amafaranga n'umunsi bacayagejo bazi ko ibihe bindi bizoza la Bible ivuga ngo banza uca ubwenge umenye yuko tous les jours samazitanga na même productivité ça c'est le numéro 1 le numéro 2 nous connaissons l'ibitabo cha Anthony Robbins yavuga ngo awake the giants within réveiller le géant qui dort en toi awasanga bariko barerekana pourquoi les gens batandukana au niveau des résultats acatanga formule fondamentale ya 6 mbega abantu bashika ku ndoto gute yatanze ibice bine
icambere yavanga umuntu kugira ngo ashike kure abanza indoto yaje yerekwa akabicapura kamera tujya jewe nzogera ivyo nashoboye gushikako nzobisigana abandi mugabo nzoriko ndatunganya uko tugenda kigira kabiri acagira ikintu bita ama action ama stratégie atunganya mbega ibintu zindoto nzozishikako gute ama stratégie akayatunganya inzira azocamo kugira ngo avyare cya gicapo mbere abariko baranyumva kandi igicapo ni iki Mufasa yavuze ngo c'est l'image mentale ni gicapo cyo mu bwonko d'identité désirée za chakazoza wifuza mbe wifuza iki kero na pas pour le moment udafise muri kano kanya mugu ushaka kuba kero n'aimerait voir et vivre ushaka kubona kandi ukabamo mugabo bigaca impliquer la vie de maintenant le présent bigaca bitgutwara umwanya le temps l'argent amafaranga et l'énergie muri combinaison no munsi gaje ngiye ati va muri kazoza utangure kwiba kuno munsi bitegura kuzobishikako alors iryo rero kuri fise ryo ama stratégie ntaco imaze ama stratégie ntaco amaze utupasa à l'action urashya mu ngiro ugakora mugabo uri kurakora igitangazo batora inyisho ukora kose batora inyisho rero inyisho ni gucuraba mbega inyisho natoye nishikana kwiza ndoto zanje benshi rero bacava mu ndoto aho guhindura inzira kuko indoto nta kosa zifise aho inzira waciyemo nisitabishikanye ku ndoto zawe kandi no gukora kwawe nta kibazo gufise mugo no kuraba nakoze nciye muri zihe nzira rero ntidukwiye guhindura ko dukora dukwiye guhindura inzira ducamo kugira ngo dukore rero iyo formule yakoze yavuze ati abantu bose bashika kure bagira indoto hanyuma bagira ama stratégie hanyuma bagapasa à l'action munyuma gacha ama résultats bakebra ama résultats par rapport à la vision pas par rapport aux stratégies voilà njye maze kumubona niyo naciye mbona abantu bamwe yagiye arampa mu nzira bagiye baraca fate nka yabaye mu coach wa Mandela mu coach wa Mandela est-ce que kwihora kuri Mandela yari kumufasha par rapport ya réconciliation nationale ya Afrique du Sud ntayari hari ko yagomba kuba leader agomba kuzana l'unité et l'unification ya South Africa urumva rero agiye kwihora abaje ngo nyene kujya gute gusambura za ndoto ziwe nibindi uca byumva ko uri umuntu akomeye cyane ibaze uri umusirikare c'est vision d'être en général ukafise ubwoba muri wewe utinya imbeba imbebizi ugaca wirukanga umonye inzo ukirukanga combien de fois uzobaza kwa mishamba ariko urarampa ujya gute est-ce que tu ne vas pas commander repris abandi musubira inyuma en d'autres termes même les disciplines abantu bakora ziba zihagaze ku ndoto imaginez-vous tu veux devenir milliardaire un milliardaire bah des fois mandala nayivuga alors ukamenya yuko uri un entrepreneur nta mituelle agira c'est lui-même la mutuelle pourquoi azokoresha amafaranga yiwe na inesese nazo ikreya un entrepreneur amafond niwe yironderera akagerageza kubitunganya ukabibona ukiri muto c'est-à-dire ko ugiye ku ishure baguhaye 100 000 tu ne vas pas consommer tous les 100 000 ahubwo uzavyarangwa mu bitumbura ko abana bazovakene ibitumbura bari ku ishuri bazokenera amazi ari ku ishuri bazokenera papier mouchoir ahubwo uzavusanga amafaranga baguha uri kuragerageza kuva uwo munsi nyene uri kuri yumvira and then ugacutegura navyo rizokena mu buzima bw'iwawe ya niwe pension uteza kwiyumvira si les assurances mbere nagwa ni wewe nyine biyumvira ça dépend alors de la vision la discipline ihagaze par rapport y'iyuja du rero ukeneye kuba par exemple nk'umuntu agenda mu anyonga guhiganwa mu mazi bajya batwara amabato mu mazi c'est-à-dire que quand même la discipline avec l'eau la familiarité avec l'eau kumenya ibintu by'amazi n'ipfunda n'ibintu bitandukanye urabyumva nawe le minimum tubanza kumenya ni ukoga le minimum ikibanza kumenya de créer la familiarité avec l'environnement urimo nagerageje kwisiga murakoze tukiraho nyene muratubwiye ibintu by'indoto ntumbero kugira kwiyadapta kuri environnement ugomba gukoreramo mwebwe muri urwo rugendo rwanyu ni gute mwashoboye gutandukanya urutonde canke ordre na n'intumbero canke ihangiro bon urumva nuko bwa mbere ordre itaba ndafite ihangiro kandi namuntu agira ihangiro ntagire urutonde nabasigura ihangiro ni ikintu mwashaka gushikako naco rero hari igihera hari n'ibidashobora guhera rero kugira ngo jewe nihe iyo ntumbero yo kubishikako mambe niha ibyo ngomba gushikako ibyo ari byo byose dufate nk'ubu mwabizi ko matembereye fédération de basketball la fédération de basketball irafise ihangiro bivanye naho nayisanze bivanye
na projet de société na ifise par rapport au basketball nabona un monde le basketball moderne professionnel et compétitif bisigura yuko rero nshashiraho l'ordre pour arriver à un basketball moderne professionnel et compétitif pour ndashaka dans un esprit apaisé uvuga ngo nta ndu irimo bisigura yuko nshizemo l'ordre des fois par exemple manye nk'umuntu sinamuhanye parce que nshaka kumuhana c'est pour rétablir l'apaisement ivyo navyo byari mu ndinganizo zanje muri za ndoto nabona nyimba tuko turatunganya akabalike nuko hari n'ico gikorwa kibana gomba kugira ngo habe professionnalisme ama contrat ibindi bitandukanye ibinabiriya etc ama advertisement biciye ku ma television aya nariya no musi ndavuga kuri PAM ya hari navugira kugira ngo abantu bavyumve etc ibyo siko ndabikora parce que je veux le dire ngomba kureponda kuri za ndinganizo kuri ya yerekwa cyakindi ya drive and purpose cyakindi kinwega gusumba vyose rero nibaza ko ari ivyo seulement haba ikintu tarambaza mbega none gute umuntu ibabuka akagira iyo ntumbero ya iyo ntumbero uyiha gute igihe cyose ugomba kwintumbero ugomba kuva mu kivunga ugomba kuva mu kivunga mu kivunga kuko abantu bari mu kivunga de la masse hamwe abantu bari de la masse basuiva amasa 8 by'indinganizo bizwi saa 2 gushika saa ego kandi uza kuri kurakwa dufate ko kuri kese cyangwa uza kuba uri muri federation cyangwa ngo baze kugira intumbero kwanza nigira umwanya oya intumbero nigira umwanya intumbero ni by'agaciro oya nta gaciro igira nta mafaranga woyiha uko basketball moderne professionnel et compétitif igugwa ngaha uwo yiba ku mwanya ngana gute ayahe masa izo kubakwa n'abandi deja abantu buhusi bya ngushe guhura rondera muri zihe ntara uravyumva nyene niba byagutse rero ariko umuntu wumva no banza kuvuga rwana gomba nasonye mu cyo gitabo kivuga yuko iyo ukeneye gushika kure ari ibintu bwibwira manza guhenda ubwonko bwawe ukabuhenda ukabwira ati ibintu n'umusenga muravyaze ko bibaho kakarorero nk'ubu nyene borasanga bakarasira bare hanze itari reye d'exercice kijya giturika mwese mwogo hasi nimushaka kubimenya yuko ari nayibonye n'igihe bagira ama feu d'artifice baturikije hajya hanze abanyagisagara henshi bavuze ati karabaye baraduteye kubera guhamuka muzingi twika byose avuga gutyo rero igihe cya mbere umuntu abanza kwigira mu mutwe wiwe no mu bwonko by'agashiramwe l'échec n'existe pas nta muntu ananiwe atora amarezita atora ibintu bivanye n'ibyo yakoze iyo abantu benshi ndabuzuye ngo barananiwe ntibananiwe bivanye n'ukuntu babikoze amata muri ko murakoresha mu kumurika aya yatowe n'umuntu bita Thomas Edison yagize inshuro 1999 ataratora hacaza mugeza ambye ati nyakugwa mutaha voulez-vous envisager un 10 millième échec nase nk'icyo gitabo nyene un 10 millième échec namubye ati byese ndigira nanirwa natoye inzira ibihumbi amajana 1999 zo kutavyara ampure electrique mugabo uzoza kwitora mu nyuma azosanga ibita pasa cagenda kuri kuncho y'ibihumbi 10 yaciye bitora ya Abraham Lincoln yaparticipé aux élections pendant 32 fois atsindwa mugo ntigeze ananirwa ntigeze bivamwe rero l'échec n'existe pas c'est existe le résultat icyo ni cyambere abantu babwiza gushira mu byiyumviro byabo nta muntu ananirwa nakayona ariko datanga muri iyo nzira murakoze shaka kubabaza ikibazo kimwe cyabajije umukinnyi wa basketball azwi cyane Michael Jordan bamubajije ati nirihe banga ukoresha kugira ubu mukinyi akomeye cyane ku isi abishura bati igihe cyatumye igituma nkoruko ni kubera igihe cyose bagenzi banje bagiye kuryama je bari mvyuka nakora uvyubaza kwiki Michael Jordan yavuze yuko we avyuka abandi bamaze kuryama ubwo nawe aza kuvyuka kandi aza gukoresha ibyo abandi bari bakanura bashizeho je kibazo nibaza bandi cyo numva gikomeye c'est de pouvoir travailler en symbiose avec tout le système, le whole system. L'homme travaille en unité. Ok, on nous c'est comme Rambaza. Pourquoi nous avons quoi si je peux pas apprendre tout. Mon idée. Mais je vais chercher bien la première guitare. L'important n'est pas tout savoir pour tout utiliser. Ni keneye ko byose ndabimenya kugira ngo ndabikoreshe byose. Ahubwo jewe muri jewe simona yuko abantu banagomba na hard work ukava ngo utera imizigo cyangwa urabyumva ari byo nyene bikeneye nabyo ni byiza hard work
mugabo aussi ariho no gukoresha ubwenge ya lors tumwe bavuga un travail organisé nyuma ndangize ndojwanya abayapani niyo batangiye ikintu ki organisé umuyapani avuga ngo ifo kumara umwanya munini utegura ukamara muto uri kurakora ikintu gitunganijwe neza gikorwa mu mwanya muto du ariho banagomba kuvyerekeye ibi vy'ifunguruzo by'ukuntu ashaka kuma dans un bureau fata ugiye mu nzu ifise imiryango 60 kwa fise ifunguruzo 60 zitari numéroté bisigura yuko bizokugora uzobanza kugura imiryango yose umugabo ujya mwanya uzomba ari kuragenda wugura ushaka numero 1 ujya numero 2 ugaca una numero tani imiryango bizokorohereza ubundi muntu azoza inyuma yiwawe dure natangwa ngo inyungu rusangi ndangije n'undi novuga ati niyo nokora ibintu bigatuma abantu bose muri yo whole view ari jeje nyene menyekana ari jeje nyene nkora je nyene mbona umengo za ndoto z'ubuzima bw'ibani nato ziba zimaze alors pour moi la réussite no parvenir kubaho no gusigaho ikirere ihwanye ibyo na mutima wawe murakoze cyane Apotre Jean Paul twabagije ibibazo byinshi twebwe nka Pam Channel TV twifuje kumenya kugira bitwigishe bigishe n'abakunzi ba Pam Channel TV ariko turifuza ko namwebwe nimba mwe mufise ikibazo canke icyumviro kimwe canke bibiri mwe mwifuje gushikiriza tutashoboye kubabaza akanya nakanya bo icambere numva abantu benshi ahora bambaza nuko navuga ati none ni gute mu pastor akora aho mu président fédération ni gute ni gute bigenda gute ske nivangitse mbere byarige mpanibaza kweri kibatangiye mu ishuri kwani ko nico genda rasenga il y a vraiment une médiocrité beaucoup plus installée dans les gens nkuko numengo celui qui prie umuntu asenga abuza kuba déconnecté no muri société bakavuga ati none gute ushaka mu cameraman mwiza kandi ukijijwe kandi usenga kandi bizera Imana umengo umuntu yizera Imana n'umuntu abuza kuja muri 4 nige bakamwugarana haguma yunama bwira ubwenge bukagenda ibimuzu zikagira mu maso hakirabura n'isigo tuvuta wa undi nyene mubonye mugati uri muravuye hahandi ariko Imana dusenga nibaze kwanza Imana igera i cosmos yose ya i cosmos yose nawe ujya bwo kujera amazi kugira ngo ntarenge imbibi umuntu acungera amazi kugira ngo ntarenge imbibi agume muri base zayo Tanganyika nirengana nibaza ko umuntu vraiment akomeye cyane nuwo guhango ujera inkingi ziri hagati y'isi n'ijuru n'ikirere nibaza ko arakazi kanini ya cyane en fait notre Dieu c'est un Dieu excellent ni Imana ikomeye cyane hanyuma kuno bishura je twasoma Bible nta muntu umwe yigeze abaho dans la vie passée nubajya dusoma Abraham bande barabantu ba médiocre de la société barabantu d'influence même le courant historique irihuko rero nagomba ko ndakabishure kubona ahubwo hariho abakizwa babaye écarté y'ama système atandukanye birivuga ngo yabagozi bagire mu gihugu cyo kiba amahoro ako vraiment no kabye rero c'est maintenant même je comprends pas gute umuntu avuga ko atakwata n'inzoga hanyuma ngo ntatrisha mu ishure ajya amavare nkayo hama nta mukozi mwiza mu kibano c'est faux c'est absolument faux il devrait s'imposer par le travail bien fait muri je nyumvira gute bagutwaye mu kanaka gatugikora iki naco numva nagomba gushikiriza ku bantu bakunda kumbaza ni kuvyerekera langage kwatura ya muze ikintu ngo basketball gihanganye ngira umuntu yogenda akavuga ngo Pam Channel TV baga TV gatoyi baga TV kadakomeye n'umwami agomvye gukura bisirayeli muri mu buja yabwiye ngo mu gihugu gitemba amata n'ubuki ubwo ryabwiye ubugaragwa iyo rero bagomba gutangwa bya langage nyabanze bagira indoto bakiri ibintu binini babone ibintu byagutse cyo gituma mbwira abantu baje ku marezo sose bagatu igihugu cyacu bavuga umengo ni igihugu taco kimaze mbega nk'ivyo yibonye umuntu aje gomba kuzana amafaranga ngaha mbega yo yazana mbega ni yazana hazava akazi umukuze cyangwa umukuzi ndacange wewe nyene ugasanga bashikiriwe babisigura iyo tufise ikintu kimbere yacu abakirimo bose bige kukivuga neza hanyuma rondera umwanya ukosorana abantu batabona apana ukosoranira en public kuko niyo umudokiteri ariko arabaga umuntu muri block niyemera abantu bose ko binjira yo havagira ubwoba ugiye kuraba ugiye gusona impuzu ukagwa igitambara kirigishasha bakagitabagura bavuga ati nuko imwanyo no ni impuzu
ni byiza ko abantu baza bararaba resultat final bakatura neza bakagerageza gukosora n'abantu batabona maze abantu bakabona ibintu byatunganijwe bisa neza n'umashoro bashikiriza uwo ni jewe numva nagomba guha abantu ico numva gikomeye cyane muri jewe numva nohereza abandi bantu and then ndangiza no musi uko niyumvira siko niyumvira ya 10 ans kuko uko bandanya nkora ni kubwenge bwanje bwuguruka ndangiza kuco kazo mbajije reka ndabahe en verset biblique iri muri Daniel 9 verset 22 ivuga ngo Daniel na nzanywe ubwa mbere no kugura ubwenge abani muri Daniel 9 do kugura ubwenge ngo ushobore kubona no gutahura ibindi bintu bisigwa ko Daniel il était sélectionné bamufasha ubwa mbere bamukura muri Israel nk'umuntu aciye ubwenge ko matazi ndondera abantu n'icabwenge basha gutahura meme ukuntu ibintu by'ubwami bitungana kigira kabiri yari zishure abo wa mbere kigira gatatu ico gihe umwami aza kumugendera ya Daniel yari asanzwe ari mu prince kandi yatoye gutwaga prince bose bo muri empire y'ico gihe yari mu bihugu binini ya cyane hanyuma umwami bivanye n'ibindi bihabona bati ndabona chaque temps umuntu yambakeneye kugura kubwenge arategeka ndakunguye n'umundi bwenge rero ndabasabe yuko batokubaza ko bamaze gushika bandanye bakenera ubwenge kwaguka kubona gutahura ya spectateur nagira umuntu mengo yabaye hasaziye ibyazi birahagije ndakwije abantu tuzinanye barakwiye ibihugu maze kuja ngo birahagije oyaye abagenzi barankwiye gerageza kubana nyirondera plus and then izochwa efficace pour plusieurs personnes. Merci beaucoup. Murakoze cyane Apotre Jean Paul tubifuje kubandanya mutera imbere mu bikorwa byanyu bya buri munsi kubw'inyungu ya benshi nkuko mubikunda na mwebwe. Murakoze cyane reka nanjye ndabashimiye Pam Channel TV shimiye n'abakurikiranye bakaduha akanya bazagira ama commentaire canke bashaka kwisangiza abandi canke bonyene bakabisubiramwo ubwabo mvuga ngo inyungu rusange dusumbe. Voilà. Inyungu rusange.